Maria uramutse kuri rata Yoreka ijuru ryawe Sogokeshe Maria muvyeyi wacu gatandatu igenekerezo rya 15 myandagaro mu mwaka wa 2026 hahimbaje umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria muri Ekereziya yo kwisi yose ndetse no mu Burundi. Action Vibe TV ikaba yishikiye imogera diocese nkuru ya Gitega. Abakristu isinzi bavuye mu madiocese atandukanye bakaba bari baje bagana umusozi wa Mugera mu kwemera kwabo bahimbaza umunsi mukuru w'iruzwa mu ijuru rya Bikira Maria. Ibirori bikaba byari birongowe n'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega Musenyeri Bonaventure Nahimana ari kumwe n'abandi bungere b'Ekereziya Katolika nka Musenyeri Buraziyo Nzeyimana umwepiskopi wa diocese ya Ruyigi, Musenyeri Salvatore Niciteretse umwepiskopi wa diocese ya Bururi kumwe n'abandi. Umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega mu nyigisho yahaye abari baje gusengera ku kirimba ca Bikira Maria Imugera akaba yibukije ko umubiri wacu uzoninahazwa ubutagipfa. Yibukije kandi yuko abungere bacu bari kumwe n'abarongoye igihugu mu mwaka w'1961 batuye Imana igihugu c'u Burundi. Uyu munsi mukuru uratwibutsa ko umubiri wacu nyagupfa uzoninahazwa ukambara ubudapfa kuko na kare umukama yashimye kuwugira ingoro yiwe tukiri ngaha kw'isi. Uraronka mbere n'ingwati yo kuzohinduka ugasanga uninahazwa n'Imana. Umukama azonagura imibiri yacu isa n'umubiri wiwe w'ubuninahazwa nk'uko Pawulo manda bitubwira muri yandikiye Abanyafilipi kigabane ca 3:21. Turizigiye ko Kristu azoninahazwa mbere mu mibiri yacu. Kristu w'imfura yacu yatsinze igicumuro n'urupfu akatwereka ko natwe abigishwa biwe aduhamagarira gusangira nawe iyo ntsinzi. Bikira Maria rero yabaye uwa mbere mu bigishwa ba Kristu ku rugero ruhebuje, werekeye igicumuro kandi yari mu ruvyaro rwa Adamu akatubera umwizero utayegayega ko natwe abantu b'intege nke tuzorokoka urugamba turimwo rwa misi yose rwo kurwanya inabi, rwo kurwanya igicumuro bikwega urupfu. Aho rero Bikira Mariya aratubera akarorero kuko ntituri twenyene, dufise akarorero kiwe kandi akatubera umukangizi, akatubera n'inyenyeri yo mu mutwenzi ibura ubuca. Gutyo tukamenya ko urugendo turimwo
ruzodushikana iwacu mu ijuru. Mu guhimbaza uyu munsi mukuru w'irizwa mu ijuru rya Bikira Mariya kuri uyu musozi wa Mugera, turibuka ko ku itariki 15 z'ukwezi k'umunani umwaka w'1961 ariho abungere bacu bari kumwe n'abandi barongoye igihugu cacu bashikiriza Uburundi n'Abarundi umushaha utatowe wa Bikira Mariya. Muri ico kiringo Uburundi bwari bwimirije gushikira intahe y'ukwikukira. Umugirwa wo gutura Imana igihugu, umuryango canke intara, umushaha utatowe wa Bikira Mariya n'umugirwa uranguka icese kandi umugirwa w'ukwemera, aho igihugu citura ku rukundo kivyeyi rwa Bikira Mariya, kikitura ku bukandizi bwiwe kugira ngo agikingire. Uwo mugirwa ugirwa abantu basaba amahoro kandi basaba guhinduka, basaba n'inema y'Imana mu bihe vy'ibiza canke mu bihe vy'intambara. Musenyeri Bonaventure Nahimana akaba yarangije inyigisho yiwe asaba abakristu gusabira igihugu cacu, gusabira amahoro na cane cane muri iyi minsi twimirije amatora yo mu mwaka uza, agasaba umwe wese kwiyemeza kuba inkingi y'amahoro, kudakora ikibi ariko tugakurikiza amabwirizwa y'Imana. Dukoranye ngaha muri iki kiringo turiko turitegurira amatora yo mu mwaka uza. Mu bisabisho dutura Imana duciye kuri uwo mugabekazi w'amahoro harimwo ugusabira amatora yimirije, twisabira twebwe nyene kuko ni twebwe tuyitaba, ni twebwe tuyatunganya kugira ngo ashobore kuzoranguka mu mahoro no mu mutekano, azadufashe gutsimbataza amahoro no gutera imbere mu nzira yo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ivyo bikadusaba twebwe Abarundi ko dukamburuka amabwirizwa y'Imana adutegereza kubahana, gusoneranira, akatubuza kubesha no kwiba. Umwitwarariko wo kuremesha amahoro n'umwitwarariko wa misi yose, kuko ata mahoro nta kiranguka nta utekanirwa, kandi noneho ntitwoshobora no gukoranira ngaha nk'ubu mubona twakubise umurambi wa Mugera ukazima atawuja urwara uwundi, turi mu kanyamuneza no mu mahoro yuzuye. Ibi rero nivyo dushaka ko vyoduherekeza aho tugenda duhurira n'aho tugenda dukoranira kugira ngo tugire umutima umwe. Ndabatumirire rero mwese muri ngaha muri kino kibanza, mbere muri kino kiringo twimirije, murushirizeho kuremesha amahoro, mwirinde kandi mwiyamirize ivyo vyose bishobora kuyahungabanya aho vyoturuka hose. Mbere umwe wese muri twebwe
yiyemeze kuba inkingi y'amahoro mu ngo, mu muryango, mu kibano, ku kazi, ahagendera n'ahahurira n'abandi. Imbere y'uko inkuka ya misa irangira, abepiskopi katolika y'u Burundi bari ku kirimba c'Imugera kumwe n'abaserukira intwaro harimwo buramatari w'intara ya Gitega, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, bakaba basubiye gutura Imana igihugu c'u Burundi. Mwamikazi w'ijuru n'isi, mizero ya Afrika, mukandizi w'Uburundi, mugabekazi w'abatumwa, warashimwe n'Imana bikugira agatangaza mu bandi bavyeyi bose, bigutungisha ivyiza vyose. Warasabwa ata gicumuro, urakura ata ceyi, ushika mu bigero ugisangana mu bweranda bwawe. Nezerwa himbagwa Mariya, umukama muri kumwe. Muvyeyi w'akarorero, waremeye udahigima kwitwatumweko n'umukama rizotaha, wibaruka umukiza w'abantu bose, ucuba nyina w'Imana n'abantu. Nico gituma tukwituyeko, dukunde tukwihweze nka Yohani, tugutangarire nk'abigishwa ba mbere, tukwigane nk'abakristu mwabanye, tugukamburuke nka Yezu umwana wawe. Muvyeyi utananirwa, turagutuye mwe n'umwana wawe, Afrika nzima n'Uburundi bwacu, bikingira akabi kose, indwano y'amacakubiri, urwango, umwina w'ivyisi, ubwishime, agasuzuguro, uruhumyi rw'umutima n'ububisha bwose. Muvyeyi w'inama nziza, tuvugire ku mwana wawe ng'Amerikana mu bugarire, muri Afrika no mu Burundi, turonka abasaserdoti n'abandi bihevyi benshi kandi beranda, bukumenyesha rwose ijambo ry'Imana, bukuremesha bemera, bukurera urwaruka, bukuzuriza abacumuye, bugukundisha Yezu mu Karistiya, buguhoza abagowe n'uguhagarikira abacikana. Mwiza utagira akanenge, rire twebwe bononyi, tuve ibuzimu tuje ibuntu, tugume hafi yanyu, tuzopfe tukibaminaza mwe n'umwana wawe Yezu Kristu umukama wacu. Amen.
abaje gushengerera ku kirimba c'umuvyeyi Bikira Mariya Imugera bakaba bataciye bataha, bamwe bakaba batangura gusengera imbere ya altari ahari isanamu y'umuvyeyi Bikira Mariya, abandi nabo bakaba baduga ku musozi hejuru ahashinze umusaraba, ndetse vyaboneka ko hari abantu benshi batonda n'umurongo kugira bashikire uwo musaraba, abandi nabo bakaba bagenda mu kibanza citiriwe Lourdes, aho vyaboneka yuko bari mu gacerere bariko barasenga, bamwe bandika udukete batwandikira umuvyeyi Bikira Mariya bakatushira kuri altari. Aho Imugera abari bafise akanyamuneza ntibari abakirisu gusa, eka ndetse n'abadandaza begereye muri iyo micungararo kakaba kari akanyamuneza. Abadandaza b'imisigati akaba ari bo ba mbere bari bafise akanyamuneza kuko Imugera imisigati isohoka ku bwinshi, abavuye ku kirimba ca Bikira Mariya Imugera bakaba bahitana wiyumva numva nezerewe neza kuri uyu munsi ntako nawuvuga. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima, tubakengurukire mwebwe mwese mwakurikiye bino vyiza vyariko birabera ku musozi wa Mugera muri diocese nkuru ya Gitega. Ukaba wahimbawe na bino vyiza, ntugende utagize sabone canke sangize bino vyiza abandi. Ahari vy'intwari mwari kumwe, tukazosubira mu bindi biganiro vyo hanyuma. Gira iteka.